Je ndakunda ubugari n'isombe. Frank nuwe muririmbyi wo hanze yoba kwespira cyane music? Chris Brown. Hanyuma muri Afrika naho ni wa muririmbyi wo bavuga ati je kabisa umutipe ngaha ni so. Muri Afrika Chancho Amis. Bakunzi wa Sanlock TV kumvise yuko muri ngi FANCK G80 ari ngaha muri El Paracho. Urumva ro ngaha tumurabe tumuvugane atubwire ivyerekeye umuziki wiwe ahamaze imisi. Cameraman twagiye bro, kumvise FANCK G80 ngo ari hano. Eyo bro vipi? Fresh meze neza. Ni Sanlock TV aje gutembera ngaha. Twumvise urusaku yuko mwaje gutemberera ngaha anye none bavuze ati reka tubashike tuvugane na brother wacu. Bon umuntu tako turayaga ikintu ahubwo sinzi kuno mwabimenye. Mwodukunda ko tuyaga tyo tukishaduka yaga ivyerekeye umuziki wawe kariyere musikali. Nta kibazo kabisa. Bakunzi ba Sanlock TV twabwire yuko turi kumwe n'umurimbyi akomeye cyane FANCK G80 mtamani sawa. Na mahoro ndashima. Meze neza. Ni bombo. Yego ramutse bakunzi ba Sanlock TV. Ndabamwije cyane. Turi kumwe na FANCK G80 mubona yuko ari ibitobe cyane kuno munsi uri hejuru. Bro tumaze imisi twumva yuko uri kurakora muziki bimeze gute bishasha byawe? Bon je ni bon bishasha nuko ndi muri studio. Ndiko nkora urukurikirane rw'indirimbo nego rukurikirane rwa mbere nzoba nsohoye en tant que FANCK G80 DJ nyene. Ego bro ama FANCK G80 tukuzi mu ndirimbo kera abantu benshi bakunze mbe mukundiki ushibona nawe? Ndabibona. Gusa duciye ko agapero kugira ngo banavuga ati kabisa uri kumwe na FANCK original. Navyutse mfise ibintu vy'amajini mu muhogo. Arako atari corona. Oya sinibaza ko bibari. FANCK G ndakumva mze. None wewe muri kariyere ya music kuva kiriya gihe nyuma yaho ntiwasubiye kuboneka neza muri music mbese wari hehe byagenze gute? Nari narabivuze ku biganiro nagendagira nari nagiye ku ishuri gatoya ko nabanza kumarira university. Afanye ko mbandanya umuziki wanje hari ibintu byari priority yari ishuri kwanza. Ahumba skuni yatumye ushobora kufata umwanya kugira vuga ati reka muziki gatoye meze nk'uwiva mu gatoye hanyuma ejo shege je na university n'ingaruka muziki. Sukuvuga ngo narabihevye narazikora ariko nkazibika. Nagoma nja muri studio nahano nari ndi ku ishuri naraja muri studio. Zirimo mu rugo rukurikirana ntwa muzozumva niyo hagera ko rusohoka. Okay. Hama inyuma yaho twarumvisohoye indirimbo yitwa GISWI. GISWI indirimbo wayumviye bigenze gute? Eske GISWI ni giki? Bon, igiswi cinobera kwanza urazi n'umugani wa kera bawuvuga ku bantu bibako. Abantu bibaka batarenze gufashwa. Hamaje ugerageje kuraba indirimbo zanje nkunda gusora uyo umvirije n'indirimbo mandi ko ndahanura ama generation ariko araruka. Je mu bisanzwe ndirimba ibiri siniririmbira je ndirimbira abandi bantu. Okay. Hama musanzwe ndirimbo igiswi cinobera uravuga abantu benshi abo bantu benshi muri Band Boy ba Endomike giswi cinobera Band Boy giswi cinobera FANCK G80 kubera iki abantu bose bavuze ati bose nabiswi binobera? Sinavuze abantu bose navuze abantu bari hafi yanje mpora mbona babeshejweho n'akazi kabo. Bataba bategemeye ivy'abandi bantu bakoresha ingufu zabo kugira abantu nk'ubuzima. Nico gituma navuze ajya amazina. Baya bose nibiswi vy'inobera. Naje ngandi giswi cinobera. Nona kuri ku kazi none uri kurakora. Utarindira ivy'abavyeyi baguha. Cyane gose. Ni FANCK G80 umustar umuhanza akomeye cyane muri industry ya music. Amazige kirekeye cyane ariko arakora byinshi kandi avuze yuko nubunya ariko ategura album yose ariko arategura mino misonone FANCK G80 nyimba tari bange album uzoba yigizwe indirimbo zingahe izoba irimo indirimbo zimeze gute izurukundo gusa izihanura gusa canke izoba irimo indirimbo zimeze gute? Bon sino bivuga zitaraja habona kugira zo kwihutire nawe kwiraba inge hashike umwanya wo kwishira habona muzokumviriza uko ibintu bimeze. Ariko afanze shavuga ati iyi album irimo indirimbo 10 na zingahe gutyo kugira bavuga ati kumbe kwa mutipe arafisa kane kabitegurira. Bon je sinovuga ngo ni nyinshi gusa iyo hageze yuko muzishira hamwe muracagura. Sinovuga ni nyinshi izo ndiko ndakora zirarenga izo onye. Mugageze ko mushira ku rutonde muracagura mukavuga ati ni bon hama mukazishira habona. Izo ndirimbo uri kwakora ko zikorera mu studio yitwa gute?
ndiko nkora muri style zitandukanye mugabo nyinshi zoba ziri muri Bantu Boy ariko narakoreye ahantu henshi kwa Miri kwa Trick kuri The Magic naravanze aba producer ugira umuntu wese azocagura style yiwe akunda sera no mu producteur bari karazikora turabise urukurukuru yuko muri Bantu Boy wari kora gufata ukuboko eske byo bari byo cyangwe se bon ego bari mu bantu bamfasha cyane kwera hajyanye ahantu hari inzu ya studio ndahamara umwanya munini cyane habari ibintu byinshi bamfasha ego tusa n'abariko barakorera hamwe baramfasha cyane eske nk'ubu Bantu Boy bavuga ati reka Friday na Soka TV nawe tumugira umusore muri Bantu Boy kuri wowe bibaye bigashika kuri wowe byo bari sawa ubyumva gute bon byo bari sawa cyane kwera ni bakora neza cyane antwa n'icitegererezo c'abandi baririmbye yego hama Big Best aka Frank G bo nicaye ikintu uvuga ati je muri target yanje y'umuziki ndiko ntagatiye kino kintu mu muziki uri target iki je mu bisanzwe ugerageje kumviriza n'ukuntu nkora sindirimba bya bindi by'umuririmbyi amara amezi atatu akacagenda je ndashaka kuri muri kazoza Frank kugyumva Frank Janse 80 hamwe kaguye yumvise canco siga umugani muri make sikuririmba ngo mvye kwikinisha imwe byandi ba jeune abashaka kuririmbira abantu hamejo igejo ntazoze kubaririmbira kandi je ndashaka indirimbo zanje zibe nk'igitabo basi nk'icigwa hanyuma bro maklipe yawe nkunze kubona harimwo abantu bakosoye basukuye ameze neza eske ubigenda gute kugira ngo ushobore gukora maklipe meza nkajya anye eske mutaye ni gusaba amafaranga menshi burya birazimvye nico gituma kenshi murabona biteba gatowe birazimvye bisaba kwipanga usingemwe vya kera ubu clipe ushaka clipe nziza isaba amafaranga menshi nico gituma kenshi nandi twaba dusorera clipe kwisomene mu agasori gikogo eske ngikoreshe mu kune video urumemba nkangahe bon jewe biravana kenshi je urazi ninkuko nshobora gukoresha umuntu tuvukana ntunabimenye biravana n'ukuntu tuba twayaze n'ibintu aza gukina hari ibintu ukina ugasanga bisaba yuko uwo muntu utegeza kumuha motivation kuba nawe n'akazi bivana n'ukuntu tuba twavuganye hama Friday na Soka TV uje muri mu buzima busanzwe Friday na Soka TV yo bari umuntu akunda gufungura ikintu nyabaki je ndakunda ubugari n'isombe ego Friday na Soka TV bari mu Barcelona cyangwa mu Real Madrid Chendo umuntu akunda kwanza ibintu by'iwacu ahanini iyo banza ukambaza kwanza ekipe yo mu Burundi mfana ico nayo kiza ko mu nyuma mugaze ko baza duhereye hanze makungu yacu shikinjiri wacu je nkunda Barcelona murumva yuko Barcelona fans wa Barcelona yuko mutipe Frank G muri kumwe sana Frank nuwe muririmbyi wo hanze yo bakwespira cyane muziki ye uvuga ati je umuntu kabisa niwe ndiko ndasonjako sinova ko ari umwe ko yanje ndumviriza cyane imiziki bo ariko ngo mutubwira ni benshi nisanga ngize liste ko agenda umuntu wa mbere ari pose ndashaka kumara moya munindi ko ndumviriza imiziki numviriza imiziki myinshi cyane ndashaka no kukubwira n'imiziki wotomenya numviriza igikuru je ni baza ku muziki okay ashaze kuvuga umuririmbyi ugira ngo tutaburane fresh Chris Brown hanyuma muri Afrika naho ni wa muririmbyi bavuga ati je kabisa umutipe ngaha ni so muri Afrika Chancho Amis nego cyane hama aha mu Burundi niwe muririmbyi bana yuko kuri wewe utapende uyu cyangwa uyu wonya no muririmbyi bavuga ati vraiment muririmbyi ni bon ni jewe nyene Frank G ku giti ciwe ego big up sana my brother hama Friday na Soka TV akajambo ushaka kubwira abafanzi bawe bariko bakurikana Sunlook TV kugira ngo bavuga ati Frank G ni wa wundi yagarutse original nababe tayari kweri je ibintu bisa nibiriko birahera antuka muri ete ibikorwa byanje bashobora kubironka kana pana bimwe ngo kimwe nzobirekurira rimwe uko naramaze igihe kinini batanyumva ego twizera yuko ni washobora kurekura iyo album yawe shasha Sunlook TV ariho zo birizo bamaze kwitumira nta kibazo turashima mon frère
murakoze namwe kunyumvira. Hanyuma FANCK G80 ka treve akapera gato ndakagusavye vraiment. Nakubwiye yuko merewe nawe muhogo vraiment vya kapera uvyikawusha. Oya vraiment cishaho gato kugira ngo mvuga ati kabisa mutibe kwa turi kumwe kweri kabisa. Cyane naco bigiswi basi ntaco nakundi. Iyo utanyumva ninumiye ukambura ntekereje suko nafise amaso amatwi be n'umunwa ndabikurikiranira hafi ndateka umutwe ibirenge bigashuha Chasanga natonekaye nagwaye amajini uko. Yita GISWI. Ni GISWI cinobera. AKA mwari kumwe na 13 busy kuri microphone mutumire wacu akaba ari FANCK G80 ka treve FANCK G80 tugushimiye ko yuko uno munsi waduhaye kano kanya. Murakoze cyane namwe bwe kuba mwanyumvira. Twizere yuko n'ubundi munsi Sunlook TV ni abakenyera ko byashobora kuna ko tubonana. Yego James akanya nta kibazo anytime. Yego hama tumenyeshe yuko Sunlook TV babwire yuko bakore subscribe kuri channel ya YouTube. Wari waje kwibabwiye. Bivuze na Frank nawe kiba kiremereye gusumba. Bamaze kuvyumva ubunye abantu barasirimutse umuntu wese arabizi yuko abonye umuririmbyi akunda nk'ahantu kuri TV online kugira azoguma mukurikirana kenshi aragira subscribe kugira niyo TV ironka abantu benshi bayikurikirana. Yego hama kuri microphone mwari kumwe na 13